Amahoro y'Imana abe kuri mwebwe mwese aho hose muherereye. Kaze mu kiganiro ikiyago c'inama nshingamateka mutegurirwa n'igisata kijejwe kumenyesha amakuru, ibinyamakuru n'ubuvugizi mu biro vyanye n'iteka umukuru w'inama nshingamateka. Mu kiganiro cyo kuri no munsi tubabwira ibikorwa byaranguwe n'abanyakubawa abashingamateka muri iyi ndwi irangiza ukwezi kwa gitugutu. Muri ivyo harimo ibijanye n'ihayanishagurishwa ry'ibidandazwa ryabereye i Bujumbura mu Kigobe neza na neza mu bigo vy'inama nshingamateka. Hari mu rukurikirane rw'ibikorwa by'inama idasanzwe yahuje abategetsi batandukanye hamwe n'abagwiza tunga bo mu bihugu bihurikiye mu ishirahamwe ry'isoko rusangi Komeza. Turagaruka kandi ku birori byo gusozera isasa risanzwe rya Myandagaro umwaka wa 2024 byabaye kuri wa 31 gitugutu mu ngoro y'amakoraniro y'inama nshingamateka vyitabwe n'abatumire batandukanye. Nkaba rero nsubiye kubaha ikaze mwese. Kuva ku igenekerezo rya 28 gushika ku rya 31 gitugutu umwaka wa 2024 mu kigo c'inama nshingamateka y'u Burundi harabereye inama idasanzwe y'abategetsi batandukanye hamwe n'abagwiza tunga bo mu bihugu bihurikiye mu muryango wa Komeza, yahavuye isozerwa mbere n'inama y'abakuru b'ibihugu bihurikiye mu isoko rusangi Komeza. Iyo nama yahaye akaryo abadandaza bo mu bihugu bigize Komeza ko kwerekana ibyo bahingura mu ihayanishagurisha ryabereye aho nyene mu kigo c'inama nshingamateka kiri Bujumbura mu Kigobe. Nyeniteka Geraze Daniel Ndabirabe umukuru w'inama nshingamateka yaragendeye ku munsi wa kabiri igenekezo rya 29 gitugutu umwaka wa 2024 ikibanza cariko kiberamwo iryo hayanishagurisha, aho yiboneye ibidandazwa bihingurirwa mu bihugu bigize isoko rusangi Komeza nk'imfungurwa, ivyahinguwe n'intoke, ivyo mu mahinguriro hamwe n'ivyo gushora hanze. Nyeniteka akaba yasavye abazanye ibidandazwa mw'iryo hayanishagurisha gufatiraho ako karyo kugira ngo bamenyane, bunga ubucuti bwo gukorera hamwe, bongere barondere za mpapuro ziha agaciro ibidandazwa vyabo bimwe bita certification mu rurimi rw'igifaransa, kugira ngo babashe kuja barashora ivyo bicuruzwa vyabo ku yindi migabane y'isi. Kuvejo harabaye isoko hano, isoko ryitiriwe Komesa. Iryo soko rero ryari ryo guhayanisha ibicuruzwa muri kano karere ka Komesa. Ibi nawe bikaba byaje n'inama ari kurabera hano ya Komesa, inama yitabwe n'abantu benshi kandi yagenze neza cyane. Rero aba ku ruhande baciye batunganya guhanahana ibicuruzwa hano, baratwereka ibicuruzwa mu karere. Ivyo twabonye rero nuko ibicuruzwa ari byinshi, ariko umuntu yoshira ku migwi kumbure nk'ibiri canke nk'itatu cane cane. Hariho ibicuruzwa by'ibiribwa, hariho ibicuruzwa umuntu yovuga ariko njabuka amazi, hanyuma hariho n'ibicuruzwa bisanzwe ariko navyo nyene bizocuruzwa bizoza bijabuka imbibe bigiye gucuruzwa hanze, na cyane cyane ibishobora by'amahinguro byo kubaka n'ibindi. Rero icyo mvuga cyane cyane ni ibi bijanye
n'ibicuruzwa biva mu birimwa. Ni byiza turabona yuko mu karere harimo ibitari bike. Nabonye ko harimo n'ibijyanye n'imiti kandi ibijyanye n'ibiribwa, ibyo byose ni byiza. Ariko icyo twosaba nuko baba abari hano mu Burundi, baba bo twabonye bavuye mu bihugu byo muri Komesa bari hano, twobasaba yuko bose bova hano kumbure bamenyanye. Icyo ni cya mbere. Icya kabiri, bamaze kumenyana bagire icyo twita ugukorera hamwe, partenariat, ubucuti bwo gukorera hamwe. Icya gatatu, bose baze barondere ibyo bita la certification, no kuvuga impapuro zishobora gutuma ibyo bakora bishoka mu makungu, bimenyekana mu makungu. Si ibi dusanzwe tumenyereye, ni impapuro zimeze nk'amadiplome, certification, kugira ngo ibyo bakora bimenyekane kandi bizwi aho bituruka hariho, atawundi muntu ashobora kuvyitirira. Ibyo bintu bitatu nivyo dusaba hano, abari hano bose baje kugira ibyo berekana kugira ngo baze bakore noneho batera imbere. Nyeniteka Gerard Daniel Ndabirabe yaribukije kandi abadandaza uruhara rukomeye rwo guhayanisha ibidandazwa byabo, akaba yaciye abagira inama ko boja barakoresha zambonesha kuri nini mu kumenyekanisha ibidandazwa byabo. Ku munsi wa kane igenekerezo rya 31 Gitugutu niho inama nshingamateka yasozera ibikorwa vyayo mu isasa risanzwe rya Myandagaro mu mwaka wa 2024. Nibirori byari bihagarariwe na Nyeniteka Gerard Daniel Ndabirabe arongoye ugo rwego, vyitabwa n'abatumire batandukanye harimo abaserukira ibihugu vyabo n'amashiramwe mpuzamakungu mu Burundi n'abandi bubahwa batari bake. Nkuko biri mu ijambo nyamukuru yashikirije, arashima uko Imana yabaye mu mirimo yaranguwe kuva mu ntango y'iri sasa risanzwe gushika ku musozo waryo, kandi byose bikaba byagenze neza. Agashimira abanyakuba bashinga amateka na leta y'u Burundi ko bakoze neza, impande zose zitanga n'ishaka ridasanzwe. Mu isasa risanzwe rya Myandagaro rero ngo hararanguwe ibikorwa bitari bike nkuko Nyeniteka Gerard Daniel Ndabirabe abishikiriza. Kubijanye no kwiga no gutora amategeko yorohereza bene gihugu, integuro zitanu z'amabwirizwa nizo zizwe zongera ziremezwa. Sur le plan législatif, l'Assemblée nationale a analysé et adopté. Kubijanye no gutora amabwirizwa, inama nshingamateka yarize yongera iremeza integuro z'amabwirizwa 5 akurikira. Integuro y'ibwirizwa ryunganira ibwirizwa shingiro risubiramwo ibwirizwa ryunganira ibwirizwa shingiro nimero 1/20 yo kuwa 3 Myandagaro 2019 rishinga ingene sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro itunganijwe n'ingene ivyerekeye imanza bigenda muri yo sentare. Integuro y'ibwirizwa rijanye no kwemeza impinyanyiro z'amasezerano mpuzamakungu ajanye n'ivyaha n'ubundi bugizi bwa nabi bukorerwa mu bibuga vy'indege no mu ndege nyene, yatewe ku mukono i Montreal kuwa 4 Ndamukiza 2014. Integuro y'ibwirizwa rijanye no kwemeza impinyanyiro z'amasezerano mpuzamakungu ajanye no guhana ivyaha hamwe n'ubundi bugizi bwa nabi bukorerwa mu bibuga vy'indege no mu ndege nyene, yatewe ku mukono kwa 10 Nyakanga 2010 i Beijing. Integuro y'ibwirizwa rijanye no kwemeza amasezerano ngenderwako y'umugwi w'ibihugu 7 n'ibirenga bita G7+. Integuro y'ibwirizwa ijanye n'amasezerano hagati y'u Burundi na Benin yo gukuraho uruhusha rwo kwinjira ku butaka bw'ivyo bihugu ku basanzwe bakoresha impapuro z'inzira z'icubahiro, iz'akazi hamwe n'izisanzwe. Inama nshingamateka yarongeye iriga yongera iremeza impinyanyiro z'inama nkenguzamateka ku nteguro y'ibwirizwa rijanye n'amategeko agenga kumenyesha amakuru biciye mu buhinga bwa none n'amaposita, yari yagumye mu mwihwezo muri izo nzego zibiri kuva mu isasa risanzwe rya Ndamukiza 2024, aho ryari ryemejwe ari uko ribanje gusubirwamo kwigwa ubwa kabiri. Et dont le texte avait été adopté en seconde lecture.
nayo kuvyerekeye gukurikiranira hafi ibikorwa vya leta inama nshingamateka yaratunganije ibikorwa vy'inama ya bose iratuma ko abashikiranganje kugira bishure ku bibazo vyunganirwa hisunzwe ivyegeranyo byaba byashikirijwe n'imigwi yamaho mu nama nshingamateka inyuma y'ingendo zaba zakozwe zo kwishikira ku rubuga. Muri iri sasa risanzwe rya myandagaro 2024 inama nshingamateka yarashize inguvu cyane ku bijyanye n'ihangiro ryo kugenzura ibikorwa vya leta mu gutunganya amanama ya bose ajanye naryo. Aho twovuga nko kwigenekezo rya 21 myandagaro 2024 aho umushikiranganje w'indero n'ubushakashatsi yari yaje mu nama nshingamateka kwishura ku makenga y'abashingamateka ajanye n'inzitizi ziboneka mu makaminuza mu Burundi. Ivyo bibazo vyari bijanye n'icegeranyo c'urugendo abashingamateka bagize umugwi wamaho ujejwe ivy'indero, ugwaruka, kwinonora imisi no kwidagadura, imico kama no kumenyesha amakuru bagize ku rubuga kugira bagenzure bongere birabire inzitizi ziri mu makaminuza mu Burundi. Mu nama ya bose yo kuwa 22 myandagaro 2024 abubahwa abashingamateka barabajije ibibazo umushikiranganje w'idukikije uburimyi n'ubworozi bijanye n'icegeranyo c'urugendo abashingamateka bagize umugwi wamaho ujejwe ivy'uburimyi, ubworozi, ibidukikije n'iterambere ry'amakomine bagize ku rubuga kugira birabire uburusho bwa bwarazanywe n'imigambi ikorera mu bijanye no guhangana n'ihindagurika ry'ibihe. Kwigenekerezo ya 6 Nyakanga 2024 n'amashingamateka yarakoranye mu nama ya bose kugira ikurikira icegeranyo c'umwihwezo w'icegeranyo casohowe na sentare yubahiriza amatungo ya leta kijanye n'ingene ubushikiranganje bw'ubudandaji twara abantu n'ibintu amahinguriro n'ingenzi bwakoresheje amafaranga bwahawe. Haciye hakurikira ibibazo ku mushikiranganje vyega. Mu nama ya bose yo kuwa 9 Nyakanga 2024 n'amashingamateka yarashikirijwe icegeranyo c'umwihwezo w'icegeranyo casohowe na sentare yubahiriza amatungo ya leta ijanye n'ingene yakoranye n'ibisata vya leta mu mwaka wa 2023 aho abubahwa abashingamateka baciye babaza ibibazo bijanye n'ico cegeranyo umukuru wa sentare yubahiriza amatungo ya leta. Kwigenekerezo rya 12 Nyakanga 2024 n'amashingamateka yashikirijwe mu nama ya bose icegeranyo kivuga ingene urugendo rwagizwe n'abashingamateka bari mu mugwi wamaho ujejwe ibibazo vy'imibano, kunganya amahirwe, gutahukana impunzi no kurwanya indwara ya sida kugira ngo birabire ingene ishirahamwe rijejwe kuvuza abakozi ba leta rirangura imirimo rijejwe. Gushikiriza ico cegeranyo kwakurikiwe n'ibibazo vyunganirwa vyashikirijwe abashikiranganje babiri aribo ujejwe amagara y'abantu no kurwanya indwara ya sida be n'ujejwe gushigikirana imibano agateka kazina muntu no kunganya amahirwe ku bantu bose. Kwigenekerezo rya 23 Nyakanga 2024 n'amashingamateka yarashikirijwe mu nama ya bose icegeranyo c'isuzuma ryakozwe na sentare ijejwe gucungera amatungo ya leta kukungene ubushikiranganje bujejwe abakozi ba leta n'akazi bwakoresheje uburyo bwahawe n'ikigega ca leta. Uwo munsi abashingamateka barahawe inyishu ku bibazo vyashikirijwe umushikiranganje ajejwe ico gisata. Kwigenekerezo rya 24 Nyakanga 2024 n'amashingamateka yarashikirijwe mu nama ya bose icegeranyo c'isuzuma ryakozwe na sentare ijejwe gucungera amatungo ya leta kukungene ubushikiranganje bujejwe ibibazo vyo muri Afrika y'ubuseruko, ugwaruka, inkino n'imico kama bwakoresheje uburyo bwari bwahawe n'ikigega ca leta. Ico gihe umushikiranganje ajejwe ico gisata yaratanze umuco ku bibazo vyashikirijwe n'abashingamateka. Kwigenekerezo ya 25 Nyakanga 2024 umushikiranganje ajejwe amazi, amasoko ntanganguvu n'ubutare ari kumwe n'ujejwe ikigega ca leta, ubutunzi no gutegekanya imigambi y'iterambere ry'ubutunzi bari batumiwe kugira ngo bishure ibibazo bashikirijwe n'abashingamateka. Ivyo bibazo bikaba vyashikirijwe nyuma y'icegeranyo cashikirijwe ku vyavuye mu rugendo rwakozwe n'abashingamateka
bahurikiye mu mugwi wamaho ujejwe intwaro ibereye no gushira amashirahamwe ya leta afise imitahe mu minwe y'abikorera ivyabo bari bishikiye hagati mu gihugu kwirabira ingene ibwirizwa inimero 1/19 yo kuwa 14 Myandagaro 2023 rigenga ingene igisata c'ubutare gitunganije mu Burundi rikurikizwa. Kwigenekerezo rya kabiri Gitugutu 2024 n'amashingamateka yarashikirijwe mu nama ya bose icegeranyo c'ingene amakomine ya Ngozi, Kayanza, Kayogoro, Rutana, Makamba na Kirundo yashize mu ngiro ivyo yari yategetswe na sentare ijeje gucungera amatungo ya leta. Uyu munsi umushikiranganji ajeje intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano yari yatumiwe kugira ngo yishure ibibazo vyunganirwa yashikirijwe n'abashingamateka bamaze kumva ibiri muri ico cegeranyo. Kwigenekerezo rya gatatu Gitugutu 2024 niho umushikiranganje ajejwe ubutungane yashika mu nama nshingamateka kwishura ibibazo vyunganirwa vy'abashingamateka bari bamaze gushikiriza icegeranyo c'ingene ubushikiranganje bujejwe ubutungane bwakoresheje uburyo bwari bwahawe n'ikigega ca leta. Kwigenekerezo rya 18 Gitugutu 2024 abashingamateka barahawe inyishu z'ibibazo bari bashikirije umushikiranganje ajejwe intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano. Aho ni nyuma yaho bari bahejeje gushikiriza icegeranyo c'ingene isuzuma rya sentare ryagenze kugene komine Rumonge yakurikije amategeko mu ikoreshwa ry'ubutunzi n'ikigega vyayo. Des transactions et des informations financières de la commune Rumonge. Iruhande y'ivyo byose umushiranganje wa mbere nawe yarashikirije inama nshingamateka na nkenguzamateka zikoraniye hamwe icegeranyo cishigwa mu ngiro ry'integuro y'ibikorwa n'uburyo bitegekanirizwa PTBA mu mfunyapfunyo byateguwe na leta mu mezi atandatu y'igice ca kabiri c'umwaka w'2023 ushira uw'2024. Inama nshingamateka yarakiriye kandi ivyegeranyo vyasohowe ni Banki Nkuru ya Republika y'u Burundi vyerekana uko ivy'ubutunzi vyari vyifashe mu mezi ya Ntwarante, Ndamukiza na Rusama uyu mwaka. Hanyuma kandi abakomiseri bagize umugwi wo kumenya ukuri no kunywanisha CVR bakaba bararahiye ayo mabanga imbere ya nyine icubahiro umukuru w'igihugu n'imbere y'inama nshingamateka na nkenguzamateka. Mu vyaranguwe kandi banyakwa abashingamateka baragiye barishikira mu gihugu hagati kuraba aho ababatoye bateje ikivi bongera babashigikira mu bikorwa by'iterambere rusangi. Intara indwi arizo Bubanza, Bujumbura, Kayanza, Muramvya, Ngozi, Ruyigi na Rutana akaba arizo zagendewe. Après ces travaux, la population a été encouragée à participer activement au recensement général de la population, de l'habitat, de l'agriculture et de l'élevage. Inyuma y'ivyo bikorwa abenegihugu barahimirijwe kwitabira rusansuma rw'abenegihugu rw'inyubakwa, uburimyi n'ubworozi kugira ibiharuro bizovamwo bizokwisungwe mu gutunganya imigambi izofasha gushika kuri yambona kazoza y'igihugu cifashe muri 2040 n'Uburundi buteye imbere muri 2060. Abenegihugu barahimirijwe ku neza yo guhindura ivyiyumviro, kugwanya ibiturire, gukomeza kunywana hamwe no gufashanya kwa benegihugu, kubungabunga amahoro n'umutekano, kubahiriza impanuro z'ubushikiranganje bujejwe amagara y'abantu mu kugwanya indwara y'akaranda kava ku nkende, hatibagiwe kwitegurira amatora ya 2025. Kubijanye n'ivyo vy'amatora, abagize ibiro vy'inama nshingamateka cyo kimwe n'abandi bashingamateka barishikiye ku mitumba aho bavuka kwiyandikisha mu matora kugira bahakarorero abandi bene gihugu. Inama nshingamateka yaritabiriye imisi mikuru y'igihugu, haba guhimbaza umunsi wahariwe gushigikirana, umunsi mukuru wahariwe amakomine, kwibuka igandagurwa ry'incungu y'ukwikukira umuganwa Rudoviko Rwagasore, kwibuka igandagurwa ry'incungu ya demokarasi umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye. La commémoration de l'assassinat du héros de l'indépendance, feu Prince Louis Rwagasore, et de celui de la démocratie, feu président Melchior Ndadaye. Mu bijanye n'imigenderanire inama nshingamateka yarakiriye abashitsi yongera iraserukirwa mu bikorwa bitandukanye byaba ivyabereye hano mu gihugu eka mbere n'ivyabereye mu mahanga. C'est ainsi que nous avons accueilli l'ambassadeur de la République d'Afrique du Sud au Burundi, son excellence
Mbulelo Shadrack Bungane. Muri iyo ntumbero twakiriye userukira igihugu ca Afrika y'Epfo mu Burundi nyene icubahiro Mbulelo Shadrack Bungane hamwe n'userukira igihugu ca Venezuela mu Burundi afise icicaro Kampala mu Bugande nyene icubahiro Fatima Fernandez Juarez. Iruhande yaho intumwa z'inama nshingamateka zararungitswe mu bikorwa bikurikira: inama y'umwaka igira kabiri y'abakuru b'amanama nshingamateka ya Afrika, inama y'imigwi y'inama nshingamateka ya Afrika n'amanama bijanye, inama igira gatanu y'abanyamabanga bakuru b'inama nshingamateka ya Afrika, ihuriro ryo ku rwego rwo hejuru ku bijanye n'uburusho buva ku bihugu bigenzi vy'umuryango wa Afrika y'ubuseruko mu bijanye no gukingira ibifungurwa, inama yahariwe abashingamateka ku bijanye no gukingira ibidukikije, ihuriro ry'umwaka rigira 16 riringaniza imigwi ijejwe ubutunzi mu muryango w'iterambere rya Afrika y'Amajepfo, n'inama yaryo ya bose igira 20, inama igira 13 ishinga umugwi w'amaho w'umutekano w'urunani rw'amanama nshingamateka ahurikiye mu bihugu bigize ibiyaga binini, inama igira kabiri ya komite y'ubuhinga itegura ihiganwa rigira 14 ry'inkino zihuza inama nshingamateka zigize umuryango wa Afrika, inama y'ishirahamwe ry'abanyamabanga bakuru b'urunani rw'amanama nshingamateka ya Afrika bijanye n'inyuruzwa ry'ubutunzi n'urudandazwa rutemewe n'amategeko. Twibutse kandi umugenzo mwiza w'abashingamateka waranzwe no gushikiriza mu nama ya bose ivyegeranyo vyavuye mu ngendo bagize hanze y'igihugu. En séance plénière, les rapports de toutes ces missions de travail effectuées par des honorables députés à l'extérieur du pays. Isozegwa ry'isasa risanzwe rya myandagaro 2024 rihuriranye rero n'ikiringo cyo kwiyandikisha ku bazokwitabira amatora mu 2025 kirangiye. Inama nshingamateka igahamagarira bene igihugu kuzoyitabira ku bwinshi ngo bitorere indongozi. La fin de cette session parlementaire ordinaire d'août 2024 a coïncidé avec la période d'inscription des électeurs pour le scrutin législatif et locaux prévu l'an prochain. Irangira ry'isasa risanzwe ry'inama nshingamateka rya myandagaro 2024 ryahuriranye n'igihe cyo kwiyandikisha kw'abazotora mu matora y'abashingamateka n'abajenama ba komine ryimirije mu mwaka uza. Ku ruhande rumwe ni intambwe nziza mu gusubiriza indongozi ziserukira bene gihugu kuva hasi gushika hejuru, ariko ku rundi ruhande igihugu cinjiye vy'umwihariko mu kiringo c'amatora aho muri kahise abansi b'igihugu bamye bacitwaza mu guhungabanya amahoro. Inama nshingamateka iribukije akamo yateye abanyepolitike, amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike n'ibimenyesha makuru gukora batiziganya kugira ngo ibihe turimo vy'amatora bibandanye neza mu mahoro n'umutekano ku neza y'igihugu cacu. Ku bene igihugu bacu, inama nshingamateka irabateye intege ngo bafate mu minwe ivyo bajejwe mu kwitabira indinganizo zose z'amatora, kuko abazotorwa batazoserukira gusa babatoye, ariko bazoserukira bene igihugu bose mu bice vyose no mu mice yose atakuvangura. Barundi bene wacu, muratumiriwe kwegera kure abakwiragiza ibihuha mu ntumbero yo gutera akajagari, guhungabanya imitima no kuburizamwo amatora, kudurumbanya amahoro n'imigambi yose y'iterambere. Umwe wese mu kibano ategerezwa kwamiza ku muzirikanyi wa mwibutsa w'ikirundi uvuga uti muragume mugavye mwase nasinziriye. Icifuzo c'inama nshingamateka nuko amatora yoba akandi karyo ko kugaragaza umwitwarariko w'abarundi wo kubana mu bumwe n'amahoro no kwitorera indongozi zizobaserukira. Inama nshingamateka iboneyeho gutera intege umugwi wigenga w'igihugu ujejwe amatora gukora batiziganya kugira amatora yo muri 2025 azogende neza. L'Assemblée nationale saisit cette opportunité pour encourager la Commission électorale nationale indépendante qui travaille sans relâche pour mener à bon port le processus électoral de 2025. Mu gihe Uburundi bwakiriye inama igiri ya 2023 y'abakuru b'ibihugu bigize ishirahamwe ry'isoko rusange ikomeza kuva kwa 2028 gushika kwa 31 Gitugutu 2024 i Bujumbura, umukuru w'inama nshingamateka arashima iryo teka ryatewe igihugu.
L'Assemblée nationale félicite le chef de l'État, son excellent Évariste Ndayishimiye, pour la réussite de ce sommet qui a connu une participation quasi totale. Nous sommes sûrs et certains. N'amashingamateka irakeza umukuru w'igihugu n'icyubahiro Evariste Ndayishimiye kubw'iyo nama yagenze neza. Ntidukekeranya ko ku burongozi bwiwe iryo shirahamwe ryo mu karere rishimikiye ku butunzi rizotera imbere nk'umuzinga. Inama nshingamateka yaratewe iteka ryo kwakira ihuriro rigira 17 ry'abanyamitahe bakomoka mu bihugu bihurikiye muri komesa yuguruwe icese n'umushikiranganje wa mbere Lieutenant General Gervais Ndirakobuca mu birori vyabereye mu ngoro y'amakoraniro mpuzamakungu bitiriye agateka hall. Iruhande y'ivyo bikorwa vy'iryo huriro, ingoro y'amakoraniro mu Kigobe yararemesheje ihayanishwa ry'ibidandazwa bitandukanye ryari rigamije ihanahana ry'ibidandazwa mu karere ka komesa. Igihe twagendera iryo hayanishwa twarakebuye abadandaza ko boboneraho akaryo ko kumenyana bakunga ubucuti hagati yabo kugira ibidandazwa vyabo vyemerwe ku rwego mpuzamakungu gutyo vyizerwe igihe bizoba bishowe mu mahanga. Et s'associer pour trouver des certifications de leurs produits afin qu'ils aient plus de crédibilité quant à leur exportation. Nyeniteka Gerazi Daniel Ndabirabe yaciye yipfuriza abanyakubaho abashinga amateka akaruhuko keza, mugabo rero abibutsa ko atari akaruhuko ko kuja kuryama ariko ko ari uguhindura ibikorwa, babe hafi rero y'abene gihugu babatoye iyo bibereye ku kivi. Nous ne saurions terminer notre propos sans vous réitérer nos remerciements pour votre disponibilité. Nitwosozera tudasubiriye gukenguruka kuri uyu mwanya mwatwitangiye. Vyongeye turifurije akaruko keza abubaha abashinga amateka mu kubatumirira gukurikiza wa mugenzo wabo mwiza wo kuboneraho kwiyegereza bene gihugu na cane cane mu kubaha intumbero yo muri bino biringo twimirije amatora. Ni kuri ico cifuzo dusozereye icese ibikorwa vy'isasa risanzwe ry'abashinga amateka vyo muri myandagaro 2024. Imana ibahezagire, turabashimiye ko mwadukurikiye. Que Dieu vous bénisse. Nous vous remercions pour votre aimable attention. Aniho duciye dusozerera ikiganiro ikiyago c'inama nshinga amateka twari twabateguriye kuri uno munsi. Shimire bimwe by'imva mutima mwebwe mwese mwagikurikiranye, shimire kandi bagenzanje umwe wese kuco yaterereye kugira ngo iki kiganiro kibashikire neza ahiwanyu. Naho mu kiganiro kizokurikira gire iteka nitekane.